imigenderanire yawe na Niramu muri kino gihe imeze gute nacho Ijya ni famille acha tutu kufanya kazi bakora kazi natwe dukora kazi nta bindi jene nta bifu ndamufitiye tutuko bien tuno kuvugana baje turavugana ibisanzwe Niramu mukira abagenzi marigeze kujana gusenga ico gihe wari wibungenze murajana gusenga aranasenga nyine aravuga yuko yifuza ikibondo nawe razi Imana itanga ku isaha yayo kandi itanga ku munota wayo je no musi Imana irashaka kumpezagira imbere yacange wewe ugahezagirwa imbere yanje nawe narindire Imana izomuhezagira kuko Imana itanga ahishaki ntishaka guforce Imana ngo kodi ikiyo ya Isaac TV oh. That's the beginning in Isaac TV nko twama tubikora misi yose turi ku mwanya we on time Mr. Home Mr. Star Boy aka Angel de la Capitale namaze gushika kuri mikoza Isaac TV the voice from Injo ndabakunda cyane gose reka ndabaramutse amahoro y'Imana abane namwe ho muherereye ndazi muri benshi mudukurikirana abari mu mihungo itandukanye nko mwama mubikora kudushigikira cyane kuri Isaac TV nijo tuba twifuza yuko mubandanya kudufata mu mugongo aho ndi novuga c'est la première fois acha kuri Isaac TV inyuma yo kwibaruka kabondo keza cyane ngo bakita King ngo numwami sinzi ko aje kuba umwami muri Ihuriro TV turi kumwe na Jojo muramuzi n'umukobwa akora neza kandi yakoze byinshi ndetse yaranamenyekanye sana bivanye n'ibikorwa byiwe ibikorwa birivugira ikoze neza abantu bazokumenya ubikoze nabi n'abantu bashobora kukumenya of course wakoze nabi ariko biri kose namuzanye tuza kuyaga byinshi mube hagufi mube hagufi ndazi byinshi muraza kubimenya urabona afise nakabebe ubu unye afise akabebe ni bien sana tunashimira uhora we yabikoze kugira bigende neza cyane gose reka rero aramutse abakunzi ba Isaac TV kuko toheruka gukorana kera kuri Isaac TV ariko biri kose reka manza baramutse ndaza abakunzi barahari ariko abansi kundi uno munsi tuko turayaga abamaze kuba abansi biwe baze kuba abakunzi biwe of course mabuja umeze neza nda amakuru y'imisi nimeza ubu turamubwiza gato y'abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije abakunzi ba Isaac TV n'abakunzi b'Ihuriro TV cyane cyane ngo bari bagukumbuye cyane hanje ndabakumbuye aho kabebe ko kanda bagaseka karatangwe guseka se aratwenga rero nubibona haje nimba atari banga umwana kwije imisi ngayi ku bantu bibuka wibaruka kwije imisi nga 3 semaines ntabwo muharura bashe amazina ye yitwa Ngabo King Brighton Averio dos Santos Ngabo ni se wiwe oya nawe nye none avuga umukobwa muzaca mwita Ngabo nye adesha twizina rya mama wiwe Ngabo King Brighton Averio dos Santos Ngabo King Brighton Averio dos Santos haje umugabo arakunda gukora football cyane kugira iki Averio dos Santos ayo mazina sangwa nziko ari umujuri Cristiano Ronaldo ayo mazina ariko bebaza ko yari ikintu cyatumye amwita ayo mazina hari impamvu kubera umuntu w'umugabo arinze yicarira ikintu hari impamvu aba we wumvise akubwira ati dutegerezwa kumwita amazina yego nivyigeze bishika usange ni muhurije ku mazina kuko sometime iyo umupapa no mama babana hari igihe mama avuga ati genda mwita ya mazina hama umupapa nawe akavuga uko umumama nawe akavuga ati akavuga yiwiwe byarakunze ko mushobora guhuriza ku mazina bo harabayemwe guhayira lakini baba mwenye nyumba ni baba mwenye nyumba urumva sinaye kumuharira je naye napanza yiwanje nawapanga yiwe ariko yiwanje arayanga bisigura yuko amazina yamwise wo mwana wawe nawe wakunze ariko umugabo yarayakunze Boko biri koze tu narabyakiriye uko nyene. Okay. Ni jeje turabona urafise umubebe novuga ni jya mbere wibarutse umubebe. Sometime iyo umuntu afise like imbanyi yibungenza umwana. Hari ibintu byinshi acamwo like ariko usanga umugore ugasanga yatwaririje kuza nkubu akimotereza nk'iboka y'umugabo wiwe akambara impuzu z'umugabo wiwe cyangwa atamubonye ntagira amahoro nimba atari ibanga hajya wewe watwaririje mbona mubonye narabura amahoro naguma nshaka nyenda mubone tu umubwise imbanyi bisigura ko atava muhira yarava muhira hama yaca agenda kuronderera siyogota ne wumva utashuka umushaka ugasanga akazi ariko agakora nabi ndamushatse yacaza kubera yarantahura ibihe ndimwe nk'ikintu cyo gufungura wowe waratwarije niye mbo nkitangura bwa mbere sinajya inyama nayo ntwarije umwembe ukuntu ukunda aka brochette nagiye kuyijya nyene imbanyi maze
kuba nyene ngomba kwegereza kubyara gusa nyene ntwarije umwembe n'agapiripiri. Jojo c'était la première fois novuga yuko wari wibungenze ku bantu batari bungenga umubebe naka ikajambo babwira ku bintu novuga wahuye navyo mu gihe cyo kuvuga mu gihe wari wibungenze nicyo ikintu wahuye nacyo uravuga ati mana kino kintu kiragoye cyane ndetse no ku bantu bariko baradukurikirana batari bungenga ubwo nyene bace bakimenya ko impera n'imeruka kizobashikira mu kubyara canke ugifise imbanyi ugifise imbanyi urumva abantu batwara imbanyi gutandukanye hari umuntu atakintu atanguranye nimwe ahura nayo hariyo nundi nyene usanga afisirekwe nkaje nayo afisirekwe naramerewe nabi vrema nkajewe narinze mbyara umwana mvomisa ariko hariyo nk'umuntu ashaka kushika byare ntavomise cyane ntaciragwe cyane ntabyimba amaguru umva abantu batwara inda ugutandukanye cyane cyane igihe wari utwaye imbanyi twarabonye kumenga warapungutse uragabanuka nibaze ko byavuye kuri iyo mbanyi ego kubera umva sinafungura kandi ko sendiye naho nanwa amazi naca ndavomise nico byavako ariko mu gihe umuntu yibungenze umva bare gatoyi mbwa turaja no mu bindi mu gihe umuntu yibungenze ari ikintu aba yanka mu buzima bwiwe anabonye yumva umenga sinzi ikintu wabona ukanka mu buzima cyari giki ko byerekeye iki iyo umuntu yibungenze ari gavuga ati kijya kintu ugasanga hari ikintu akunda aho nyene apare abantu n'ikintu aba yanka mbo ikintu nayo mfise nibungenze ikintu ngira ngo urabona nkuko dufate ari nk'umuntu agucokojeje cyangwa ari umuntu akubwiye nabi kubera situation uba urimo itabimeze neza uba ufise ishabo ryinshi nico nomvuga novuga yuko ariho ndumva ko waciye mu ma challenge menshi kandi atandukanye ariko uko biri kose Imana ishimwe mu bebe yaravutse ariko uko biri kose uraruha bavuga ngo kuvyara ngo bigoye nkireta ajya ubona ari byahe bigoye sha byose ni hata ako ufuma umubona umwana ngahonye inda n'ikindi kintu ndameze 9 ubona umenga ni imyaka sinzi hajya we kwibaruka nta byasabwe nyene kuko bavuga ati hari umuntu yibarutse par césarienne nundi yagize fyefye nkuru yaje nabyaye par césarienne hanyuma bagiye kwa muganga ati ni kubera ko umuntu abyara par césarienne cyane nundi abyara badakoresheje césarienne mboni biva situation umwana bari imwe je umusana yo kubyara neza ariko ni kubera umwana yari yicaye umva yicaye rero kandi ko yugurutse batezwa kugira césarienne je nawe nibaza ati umuntu abyara par césarienne kubera hari yangira abari hatoyi ntavyonze uko biri kose ko turakubona sorry Ntwako turakubona uri kurakina muri ihuriro team cyangwa ihuriro TV ariko kuri no mwanya nibazi ko tugiye kukubona nka Jojo mushasha mbega nakaye kantu gashasha woba warize mu gihe wari wibungenze wari kurabona abandi batari ko barakora mugabo wifuza gukora nka Jojo kugira ubandanye kubaka izina mboye cyambere coco urana wicaye hari ibintu byinshi buri kurahomba hariyo ikintu kinini ukibaki uko kiragabanuka urana uri umuntu w'umustar canke uri umuntu w'umu acteur cyangwa umu actrice umaze igihe udakora hari ikintu kinini usanga kitagenda neza narumva n'uburoho nye nkavuga ati sha sije nzobona ndabyaye kweri nsubire ku kibi na cyane harimo zimwe twakubonamwe wibungenze uri kurakina ego hajya wawe wumvise uburoho oya ni kubera nyene yaba ari scenario nyene mbuzemwe urumva firme yo cipurana nkabisanga mani ntarimwe byogorana cange izindi nyene natanguje byaca bigorana okay reka tuvuge ko biri kose kandi ugira akazi keza ariko rimwe hariho challenge novuga ko mwawe nayo ngira ndanagarukane gatoyi kugira ibintu bigende neza hajya imigenderanire yawe na Nilam ubimeze gute na cyane yuko hari habaye akantu kakagorana ugasanga gushwana nibishika kandi nibibaho twese dufise umuntu wa sometime turashwana cyane agacamwa akantu imigenderanire yawe na Nilam muri kino gihe imeze gute na Jojo turashaka kureka iyo sije no comment na migenderanire ihari kandi ntayihari umva nta kintu nshaka kubivugako ariko ko biri kose abantu baba bariko baradukurikirana sometime baba bifuza kumenya iyo bigeze baba bifuza kumenya uko Jojo bavyakira icyo bivuga ko kuvyabaye kugira abantu badukurikirana bamenya ati Jojo ahagaze ameze uku unye bimeze uku no ijya ni famille acha tukufanya kazi bakora akazi natwe dukora akazi nta bindi jene nta bifu ndamufitiye tuko bien tuno kuvugana baje turavugana ibisanzwe nko ku bantu dufate babafana bihuriro TV novuga yuko vyakomerekeje bivanye n'amajambo waravuze canke yo bayaravuze canke ku bantu basanzwe badukurikirana tubabwira iki muri uwo mwanya tubabwira akajambo gaki ku bantu novuga ko vyakomerekeje bivanye n'amajambo waravuze canke Nilam yo bayaravuze kugira duse n'abasubiza confiance mbo icambere nkuko namanda bivuga nagumye saba ikigongo abafanzi banje
urumva agashavu karatuma uvuga ikintu utovuze kubo byakomerekeje narabasabye pardon kandi numva ndagenda basaba pardon mu bihe narindi mwo byari bihe bitoroshe kandi urumva umuntu yibungenze abafite ibindi bintu na cyane cyane wavuze yuko igihe wari wibungenze waranka umuntu agushavuza bivanye n'ivyo umuntu aba yatwarije canke bivanye n'ukuntu aba ameze abafana mwavyumvise yabasavye imbabazi kandi umuntu asavye imbabazi arazigirirwa tubandanye rero dukurikirana Ihuriro TV na cyane cyane ko babandanya bashira ko amafilme ameze neza cyane gose na cyane cyane ko babandanya bakina amakomedi menshi kandi aryoshe cyane nimba hora ushigikira Ihuriro tubandanye dukurikirana Ihuriro TV. Okay Jojo uragarutse mbega tukwitege ryari tukwitege muri filme imeze gute tukwitege muri komedi canke hariho Mario iri kwiraba mbega Mario ndazi bizokunda kukina scene sinzi ko bayigupangiye tukwitege mu biki tukwitege very soon mu biki mbo icambere munyitege muri Mario kubera ubunye niri kirahitinga niyo novuga tuko turakorerako hama munyitege ku yindi filme yanje rero hari filme naranditse ariko ndavuga ati sishobora kuyikina nibungenze nzoyikina mejeje kubyara urumva ubunye munyitege muri Mario yiheze naho munyitege muri filme ya Jojo. Okay tubwira abantu batatu ushimira mu bihe vyawe byo kwibungenga ndetse no kuvyara gushika kuri no munsi abantu batatu ubona ko ari kirumara bagize icyo bafashije muri wewe dukuyemwo umugabo musanzwe mubakanye wewe ndaza akora ibikori nkariya abantu batatu ushimira mbo wa mbere no shimira ni mama wanje kuko mama wanje arambaye hafi cyane ama n'umukuzine wanje yitwa Ange Nadine nawe nyenda mushimira cyane hama kundi muntu nashimiraga bashani ndabona ibo novuga ni benshi gusa nagusabye batatu ni benshi gusa urumva ndashimira ni Ihuriro TV. Okay uko biri kose iyo wibarutse barakubwira ati subirayo ntihababa hajya wifuza gusubirayo ryari mabuja shaso nyene brem umwana kwize basi nk'imyaka 4 hajya uribaza yuko Amisi mutamahari ya managere kwazo hava yihangana kwiza imyaka 4 ndekwe gato kuyihangana bivana ibintu byose n'ikiganiro n'umwaka umwe rega usanga akoze moya mbiri ugasanga nyene undi mwana araboneka mbo umwana n'umugisha Imana imuduhaye tuzomurera kandi sinarondoke nk'umucanga wo kwitanganya ibyo byari bya kera sha kwa hali ani ugisagara ibyo ndibibaho aya ni batari banga bifuza kwibaruka abana banga babiri gusa wejeje na cyane cyane kujya kwa umuhungu nivyashika mukaca mwibaruka umuhungu tena bizoca bigenda buko nta kibazo uzocurangiza ubonye abahungu ni boro cyaya wavyibagiye waje ntavyo nari ubwire ni boro gute mbo kubera nyene abakobwa ari benshi urumva ubyaye umuhungu ni sawa cyangwa utinya ari abantu bavuga ati je nibarutse umukobwa atanguye kuzarakora ibintu birangora ku mucunga oya je nangorana umwana n'umwana nk'ubu unyemfise umuhungu ndashaka kuca nifuza kuronka umukobwa ni maye abahungu gusa nangorana maye abakobwa hari akantu ngira nsubira inyuma novuga niramumukira abagenzi mwarigeze kujana gusenga sivyo mwarigeze kujana gusenga ico gihe wari wibungenze yari mu mizimana ubwa mbere hama murajana gusenga aranasenga nyine aravuga yuko yifuza ikibondo nawe ariko gushika kuri no munsi nawe novuga yuko Imana ngira ntirahezagira kugira nawe ashobora gukiro razi Imana itanga ku isaha yayo kandi itanga ku munota wayo je no munsi Imana irashaka kumezagira imbere ya cange wewe ugahezagirwa imbere yanje nawe narindire Imana izomuhezagira kuko Imana itanga ahishaki ntishaka gufokusa Imana ngo kodi ikiyo ya yego badusengeye ku munsi umwe ariko urumva Imana ngirira carindiriye izoma ku isaha yayo ni yabona umwanya ugeze na cyane cyane nawe itwara gimbanye cyane uvuga yuko ryabaye nkiriteba ukuntu ariko ntiwigeze wiheba mbo je yaratevye gatoyi kubera kujya kuntu je nkigira mu mariage murazi barampaye isumu mu nyuma baranyongera irindi umva kujya kuntu nyeye baguma bamizo kandi uri kurafata ijya miti ntushaka gusaminda cyane nawo bifisi icivayo umva mutamahaje yarakubita mwambiri bikanga ariko sinatevye cyane nawe nombeje kata mwaka waheze nta nameze angahe yagiye aya je naguma ndabishijisha ati je ndakeneye akabe mbo haraheze simo Okay. Haji umuntu yibarutse umwana aravuga ati umwana ndamushaka nkuko ndamushaka abe nkuyu haji umwana wawe wifuza abe nkandi je kwanza shaka umwana wanje kwanza azogira ubwenge abanze yige kwanza hama sinomenya je ndashaka kuvuga ati azobiki ariko ugasanga nawe Imana yamuhaye indi don itandukanye nimba je ndumukomedie nshaka kucavuga ngo umwana wanje nawe ngatezokina comedy nagushaka ko akina comedy
je nshaka azobe pasteur. namuzana ahubwo ndamubone wa mwana bamujanye he namuzane basi ndamuzane ndamurere bako baramubembereza inge mu itwa gutya mukobwa mujanye itwa Dodo. wewe Dodo Dodo zana uwo mubebe ngaha gatoye ndamurere ega nanye kugira ngene ndamurere kumufumbatisha amahera None nayo mfise. kujugumire kino kiganiro kizana amafaranga hama nawe tukaca tuyamushira mu mufuko nta kibazo. tutege yuko ariyo filime yanditswe na Jojo vuba tugiye kubona hapa ya bisangamani wabonetsemo cyane twitege yuko hariho filime yanditswe na wewe kuko tugerageje kora kuri Ihuriro TV nta filime turabona yanditswe nawe tutege kugiye kuboneka Ego zirahari kandi nizibiri gusa nyine ubu nzoba ndakinimwe kubera urazi filme isaba uburyo sio kitu cha kuparamia kama comedy isaba uburyo dofaranga no umwana tumwitegemo mubebe azokina ariko ntazokina udusene twinshi gusa rimwe ariko azokina atari ko aravuga none hari kibazo none hari abantu bakina amakomedi ugasanga ibimenyetso gusa nibyo bikora nawe azokoresha ibimenyetso ndetse n'abashaka gusozera kuri bisangamani imbere yabo tarazana umubebe kugira ndamukoreko mbega bisangamani bimeze gute igiye kubandanya kandi tugiye kubonamo muri bisangamani ariko wibarutse umwana ariko muri yagiye muri bisangamani umenga moya mbiri bari bayikoze mu bisigura yuko umwana yari yabonetse bisangamani kurikira tuzokubona yego muzombona okay nta munsi bigeze bana waribarutse deje urafise umubebe gasore mwarakinana ibisangamani sana nta message wigeze uronka ivuga yuko gasore ari we yoba yarakoze ibintu kugira umwana ashobore kuboneka ya ni benshi bamwe bavuga ngo uyu mwana wa Chris abandi no wa gasore Dodo zana umwana gato urumva gusa nyene urumva abantu ibyo biyumviriye ati wa Chris abandi ngo wagasura n'ubu baracabivuga kubera baraba nyene kujya kuno dukina bakaca bibaza yuko ngira ngo ari plastique haje ngira hari abantu rega hari abantu usanga bazi yuko wowe na gasore mwari musanzwe mubana bivanye n'ukuntu mwakina benshi cyane okay je genda kwifuriza wibaruke nyene bana nk'umucanga wo kwitanganika abana benshi cyane nibo twifuza amen okay akajambo kanyuma kwa bakunzi ba Isaac TV n'abakunzi ba Ihuriro TV kugira duse n'abasozera tuzanira mu bebe je ndamurere basi gatoya akajambo kanyuma mboyo ndashimiye abakunzi ba Isaac TV kwingene mubandanya muri ibikorwa byacu bongera badutera inguvu bongera badutera intege kandi babandanye bakurikirana ibikorwa byacu babandanye bakurikirana Ihuriro TV babandanye bashira ko j'aime s'abonner yego mubandanye rero mukurikirana rero Ihuriro TV nawe yagiye kandi n'abantu bakina neza kandi bariko barakina neza cyane ugerageje kurabana comedy zabo ko naguma nda oyo banakina neza cyane gose ugerageje kuraba comedy zabo filme bariko barakina itwa Mario ngendo birabe kuri channel yabo ya YouTube Ihuriro TV nibaza yuko ibikorwa byabo byose biriko ko tobashigikira kera umuntu arashobora gukosha no munsi akavuga nabi canke bigashika agatirigana ugasanga nyene bitumye mubakora ko confiance tugende kubashigikira kuko no Burundi bwe John iterambere ry'igihugu niterambere ry'iwacu tubandanye turyoherwa cyane ejo reka ndagushimire cyane kubona watwitavye mu bwami bwa Isaac TV na cyane cyane nibaze nimba hari cyo twavuze kitabaguye neza bariko baradukurikirana batubabariye cyane turabashimiye cyane ndi kumwe rero na King umwana w'Ihuriro TV umeze neza umwami ngo ni King Amisi dos Santos Brighton dos Santos Aveiro ni ngabo King Brighton Aveiro dos Santos na cyane cyane Isaac afise umukobwa uwo n'umusore cyubyumva na ni mix kandi bose akara manager papa Ihuriro muzo ngazora za kurabya mwana wa Isaac reka na avance twaramaze kuyitanga kuno gasika yo wabaye katwenga hajyanye mu minsi mike yaturagenda gutanga inkwano kwa Isaac mubwire Isaac rero baranyegeza ka uya mukobwa wiwe hakiri kare munyegeza ahubwo mu weekend turagenda kugira babe barabona na hakiri kare batangare kuza baraganira Amisi arakaze rego uzavusanga naka gahungu kiyo kazoba gakaze nk'Amisi none umwana w'intare ni hajya Amisi babime ingisa riva ku cyuma hajya Amisi babimeze gute muri ko none we ntiwamubibonaga ma ducishiriza ngo gato abikaje nyene hajya Amisi nyene ni reka kari wa show nome machine
ukaguma ubivuga ngaha akazi kawe baramutwara haha cyane kiba okay kandi gushimire cyane Gigi merci bakunzi ba Isaac TV murazi ko tubakunda cyane gose turi ku mwanya twashitse hano ku bwanyu tubandanye gushigikirana mubandanye gushigikira Ihuriro TV kugira tubandanye kubona ivyo ni terambere ry'igihugu cyacu twese kandi two turakunda umuntu umwanka nibisigura yuko taraba ivyiwe so raba ibikorwa ariko arakora ko ari vyiza nimba umwanka umwanye ariko raba ibikorwa vyiwe nanje ntunkunde ahubwo manzi ukunda akazi kanje hama nanje uzonkunda badaye kira mwana uzonkunda mu nyuma hama ibintu bigende neza cyane gose ndabakunda ni Mr Home Star Boy kuri Isaac TV achani mupatie mtoto kwanza Juni Marizema karaseka wewe ni kugutwara kwa Isaac kugira ngo yeta yagakumi reka Sigenzi kurera abana wakuze nanje ngira mu myaka iri imbere bizogenda neza cyane gose ni Imana ni yampezagira nanje nkaronka umuntu dushobora kumwibarukana nyene bice mu mategeko bimeze neza cyane gose ndabakunda behind kama kwari kumwe na Juma Tari n'wari kwa Doma sana mameze neza cyane turabakunda bakunzi ba Isaac TV mubandanye kudushigikira mubandanye kuduteza imbere kuko natwe iyo turiko turakora ibintu twadushaka yuko munezerwa muva muri stress murimwo iyo Ihuriro TV iri kwirakina ibishaka ko muva muri stress sometimes canke muryoherwa natwe mutunezere mukura ivyo wacu mu gupartage ivyo wacu mugize neza cyane gose ndabakunda cyane mugiraho mwubahwe n'ubuzi bwanyu bugende neza kandi muhezagirwe Imana yambi bahezagira mu bikorwa byanyu vya misi yose mukora every day natwe mubandanye mudusengera kugira tubandanye duhumeka kugira tubazana ibikorwa vyiza Juma Tare behind camera yari Isaac TV we are on time bye bye ndabakunda cyane gose Isaac TV. Oh.